je ndabona abantu batatabiza ndabwira ico gihe wabikora kurya ivy'igihugu gusa ataco ukimariye. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira muri aka kanya ndagukengurukire cyane we wahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi video murabahanze ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu izina rya wa musirikare umwe mu bagenderanira umukuru w'igihugu je n'icubahiro General Major Everest Ndayishimiye watanguje umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arahejeje kumenyekana noneho ivyakoze na amateka ku gataka ku Burundi uyo musirikare ninde vyakoze nibiki umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuri ubushitse he ivyo vyose twabigutohoreje uraza kuvyumviriza mwidonido ry'aya makuru yacu biruko mu nyuma zuko hari sanami iteye ubwoba yagaragaye y'umukuru w'igihugu je n'icubahiro General Major Everest Ndayishimiye hejeje kuja habona muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva iyo sanami igiye hanze abategetsi ngaha mu Burundi n'abanyagihugu batanguye kuyihanahana ibiyiriko birateye ubwoba nibiki navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu muri ibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni kuri ubu n'umunyororo mwibohero rikuru rya Gitega eka kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane yuko wamusubiriye Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe kuri ubu yinjiye mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi akaba yinjiye mu mugambi watanguzwa n'uwo yasubiriye ivyo bikabuko mu nyuma zuko mukuru w'igihugu je n'icubahiro General Major Everest Ndayishimiye kuri ubu amazindwi zibiri hanze adahonyoza ikirenge ciwe ku gataka ku Burundi hari amakuru akomeye cyane adushikira ava mu biro vy'umukuru w'igihugu nayo tuza kugushitsa ko idonido mwibiganiro vyacu kandi turaza kumviriza amajwi twaronse mwibanga ntangere nike kiri mwayo majwi ivyo vyose uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu we wicusabwa manuka munsi video urabahanze ijambo sabone fyondeko uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakananga kansubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi video murabahanze ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu hari umwe mu basirikare bagenderanira umukuru w'igihugu yahejeje kumenyekana ko ari we yatanguza umugambi w'ikudeta bikabuko mu nyuma zuko hari sanamu y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ihejeje kuja habona muri leta zunze ubumwe za Amerika iri kwirakwega amajambo atari make ku mbuga hwaniro nibiki biri mu iyo sanamu kibere yuko tuyagushitsa ku idonido dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku imyidogo yatanguye mu Burundi dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku biriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi imyidogo ni myinshi eka n'imigumuko irashobora gutangura mu nyuma zuko ibihangange biriko biratunganya ikudeta ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi imyidogo yo ni myinshi cyane iyo myidogo ahanini ifatiye ku biciro biguma biduga amakori aguma yongerezwa mu gihe amikoro y'u Burundi aguma koroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro biraboneka ku bukene buhanze u Burundi
iruhande y'iyo myidogo y'abanyagihugu buhiyongeye ko amakuru akomeye cyane kubijanye n'uko ibihangange mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya perezida Ndayishimiye leta yo yigumira mu gacereri bikabukwa mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira nuko perezida Ndayishimiye bikabukwa mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ari uko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yananiwe kubogoza General Prime Niyongabo. Amakuru dukura kuba hafi mu biro vy'umukuru w'igihugu akavuga ko ivyitembagazwa rya Evariste Ndayishimiye vyavuye ku mugambi wo kubogoza General Prime Niyongabo mu mabanga. Uwaduhaye amakuru atashimye yuko umwidondoro wiwe umenyekana ku mvo z'umutekano wiwe, akavuga ko imbere yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata urugendo rwiwe yerekeza muri Cuba, aho yahavuye yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Ndayishimiye yasize asinye itegeko canke dekere rikuru umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gutera igikumu kuri iryo tegeko arisigira General de Brigade Jules Ndihokubwayo asanzwe agenderanira umukuru w'igihugu canke chef du protocole de l'Etat, amutuma kurishira umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca kugira nawe ashire ku mukono wiwe. Perezida Ndayishimiye yatumye Jules Ndihokubwayo guca yongereza abasirikare bacunze radio na televiziyo vy'igihugu RTNB igihe azoba amaze gusinyisha iryo tegeko. Kwandira ko buca General de Brigade Jules Ndihokubwayo wewe yihuse kurungika ingabo kuri RTNB imbere yuko asinyisha rya tegeko. Kwandira ko buca ho niho hoba havuye vyabaye mu ndwi iheze, aho haboneka abasirikari benshi bitwaje ibikoho n'imbwa. Mu nyuma abaraririye kuri RTNB baranka kubisa bavuga ko baje kubagombora. Guheraho mu gihugu hose hacara kwiragira amakuru akomeye cyane y'umugambi wa kudeta yari yaranyegejwe n'ibihangange mu butegetsi. Waduhaye amakuru akavuga ko umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yanse gusinya ku itegeko rikura General Prime Niyongabo. Ndirakobuca ngo yoba yishuye General de Brigade Jules Ndihokubwayo ko perezida yagiye batavuganye iryo bogozwa, ko vyiza bo murindira akagaruka avuye mu ngenda arimwo hanze y'igihugu. Uwaduhaye amakuru ntiyatomoye nimba iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rica rigena umukuru w'igisirikare mushasha nk'uko vyahora bigenda. Ubundi ingingo igena umukuru w'igisirikare mushasha ibanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka, ariko birashoboka ko umukuru w'igihugu abogoza umukuru w'igisirikare hanyuma akarungika mu nama nshingamateka amazina mashasha yemezwa. Kenshi abakenguza amateka bahamagarwa ku munota wa nyuma, bamwe bakagenda batazi n'ivyo bagiye kwemeza ivyo ari vyo. Alexis Nduhije wewe aremeza ko hariho umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Mu butumwa yarayacishije ku rukuta rwiwe rwa Twitter, umukuru w'umugambwe MSD yarayanditse ko afise amakuru ajanye n'umugambi uri mu nzira wo gutembagaza ubutegetsi bwa Neva gasubirizwa uwundi mujenerali ari mu basanzwe bamwegereye. Alexis Nduhije avuga ko we nabo basangiye urugamba bazogwanya bivuye inyuma intwaro izozanana muri iryo tembagazwa rya perezida Ndayishimiye. Yibukije ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye busanzwe ari ubw'abasirikare, aca yongera ko ati ntidukeneye kubona umujenerali asubirira uwundi mujenerali, ntidukeneye ibisikanya ry'abasirikare batwaza igikenye kugira intwaro y'agahotoro ibandanya gushinga imizi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubutumwa bwa Alexis Nduhije, umwe mu barundi bazwi ko baronka amakuru y'ibanga, aje gushimangira amakuru ariko akwiragira irya nino mu gihugu. Hagati aho umukuru w'igihugu yibereye mu ngendo zidahera. Si ubu gusa kuko no mu minsi yaheze umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bakwije iminsi 58 hanze y'igihugu. Biraboneka ko umugambi wo kugendagenda mu isi nzima bawuteguye bikomeye mu gihe barwije kabira amafaranga azokoreshwa mu ngendo zo hanze hagati ya Mukakara umwaka wa 2023 na Ruheshi umwaka wa 2024. Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe biyamira hanze mu gihe mu gihugu hagati umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo ari waboneka agendura. Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe biyamira hanze mu gihe mu gihugu hagati umukuru w'umugambwe
Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari waboneka agendura amazone yose y'igihugu, akoresha amanama y'urutavanako, akomeza inyigisho ziwe zuzuye iterabwoba no gukarisha inzangano za kahise. Abarundi bararaba ibiriko biraba bikabasiga. Mu kanya gataboneka mu gihugu, Perezida Ndayishimiye aravuga amajambo meza yo gukarira abandi bategetsi, ariko abarundi bararindira ishirwa mu ngiro z'ivyo avuga bakabura. Aho ico wokwibaza niba kudeta izotorera inyishu amatata ari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nta na gato ikiraje ishinga bavuga ko bashaka gutembagaza nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abavuga ko bari inyuma y'uwo mugambi nabo bita Dere DCNDD-FDD barwiriyemo abiyita ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Benshi babajwe n'ingene nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yambura agashambara abategetsi barangwa n'ubusuma. Hari abo riniga kubera ya mahera yabo aherutse kugirwa ibipapuro. Hari abavuga ko badashaka gusubiza hamwe n'igihugu cibanye c'u Rwanda. Hari n'abashaka gukingira ibibanza barimo bavuga ko bazatakaza niyo Ndayishimiye yashobora gushiraho abiwe. Ikindi giteye ubwoba nuko bavugwa muri urwo ruhande bagwiriyemwe abafashe ya mbere mu gusesa amaraso y'abarundi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ivyo bintu vyose ntaho bihuriye n'ineza y'abarundi. Ikibazo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe biboneka ko afise nico kumenya intumbero afise kuri kazoza ku Burundi. Naho abarundi bato bato bishwe n'ubukene baracamufise ko icizere. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba bari mu gihugu n'abari hanze bamurindiriye ku ijambo ry'ubugabo rifatanya abarundi bose kandi rigarukana umwidegemvyo mu Burundi. Abo bose boca bamufasha, ariko kugeza ubu iyo ntumbero yaramunaniye kwerekana. Arakanga barya ibiturire ariko ntabahana, aratuka ryogora duhura ariko akazigumizaho. Asaba abahunze gutahuka ariko ntabegera ngo abaze impamvu badataha. Aravuga ubutungane burenganya ariko ntarekura indiri zipfungiwe ubusa zizira ivyiyumviro vya politike. Wewe nyene yaranse kubaha urubanza rwa sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu ncamake nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga amajambo aryohera abashaka ko ibintu bihinduka, kongera agashaka gushimisha abo mu ntwaro yiwe badakeneye impinduka. Iyo nyifato y'akazuyazi ni nayo ishobora gukwegera Perezida Ndayishimiye no ku rwego mpuzamakungu. Abayeho atambikije mu gihe isi iriko irasubira kwigaburamwo kabiri. Abasaba imfashanyo zo guteza imbere Uburundi nibatuka cane bakayoberwa ico ashaka koko. Ku ruhande rwacu nk'abamenyesha amakuru ba Burundi News TV turafise ivyemezo vyose vyemeza ko hariho umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turanafise kandi amakuru adahumuriza y'ibivugwa na bimwe muri ivyo bihangange, amajambo yerekana ishavu, urwanko n'agasuzuguro bamwe muri ivyo bihangange bafitiye General Major Evariste Ndayishimiye. Navyo bikaba bimwe mu bigaragaza ko ivyo bihangange bigiye kumutembagaza. Ikindi kandi ifatwa rya General de Police Guillaume Bunyoni ryongeye kwerekana ko iyo ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi iriho mu bihangange vya CNDD-FDD. Ikindi ubutegetsi butofata mu minwe nuko intwaro zose zatembagajwe mu Burundi. Igikomeye kandi nuko ivyo bihangange bitabura ico vyagiriza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Naho atamuti baba bazanye, umukuru w'igihugu arakwiye gufata intumbero ikomeye mu gufatanya abarundi, agakuraho izindyane zo kuva mu mwaka w'2015, arekura inzirakarengane zose zipfungiwe vyiyumviro vya politike, akagarukana umwidegemvyo mu Burundi, akagarukana bahunze, maze gutya kubaka urunanira umufasha kugabanya inguvu z'abansi, nayo kwiyongereza abansi mu gihe ubutegetsi bwiwe bujegajega bizotuma atembagazwa atagitabara asigaranye. Biruko
biruko mu nyuma z'uko mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'isanamu y'umuryango w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyo foto iriko iravugwa ko cane mu Burundi yerekana umwana wa perezida Ndayishimiye mu ntumwa zaserukiye Uburundi mu nama nkuru ya ONU igiriya 78 New York muri Amerika. Ndayishimiye Keza na Vikets ya Madeleine umukobwa w'umukuru w'igihugu aboneka yicaye inyuma ya nyina umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima be n'userukira Uburundi muri ONU Ambassadeur Zephirine Maniratanga. Umukobwa w'umukuru w'igihugu kuri iyo sanamu yicaye iruhande y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni. Iyo foto yavyaye impari, bamwe bati ni vyiza ko umukuru w'igihugu yitwararika abana biwe, abandi bati nivyumvikana ko umwana aboneka mu baserukira igihugu mu nama ihambaye. Bamwe bati amafaranga y'igihugu arononwa muri izi ngendo z'umuryango wa Ndayishimiye, abandi bati uyo mwana asanzwe ari muri Amerika, ico bikoze nta wundi mukuru w'igihugu c'u Burundi yigeze akora ivyo bintu kiretse mu gihe c'intwaro ya cami. Si ubwa mbere abana bo mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye baboneka mu ngendo ziwe mu mahanga. Muri Mukakaro mwaka wa 2023 hoho umupfasoni w'umukuru w'igihugu yagiye ajanye abana be bose se na nyina batoya biwe be n'abarumuna be. Muri Munyonyi mwaka wa 2021 umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Kapitoline Niyonizigiye yariganye umukuru w'igihugu agenda ajanye umwana wiwe mwiyihanishwa ryabereye i Dubai. Uwo mushikiranganje yaciye abogozwa muri iryo hayanishwa. Perezida Ndayishimiye we yari yajanye bamwe mu bana biwe. Hagati aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amazindwi zibiri hanze y'igihugu, yavuye mu Burundi kwigenekerezo ry'icumi Nyakanga umwaka wa 2023. Uyu mwaka amafaranga agenewe ingendo z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe mu mahanga yararwijwe kabiri, akurwa ku miliyoni amajana ashirwa ku miliyaridi n'imiliyoni majana 700. Mu mezi 3 aheze Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bamaze umwanya munini hanze kurusha mu Burundi. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane yadushikiye bamaze umwanya munini hanze kurusha mu Burundi. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avugwa ko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni kuri ubu no munyororo mwibohero rikuru rya Gitega. Amakuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya nuko amagara yiwe ageramiwe. Mu nyuma z'uko hari amakuru twarungikiwe mwibanga ntangere na bamwe mu barongozi kuri iryo bohero. Mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane twajeje kuronka mwibanga ntangere kuwo wahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yakubaguwe bitagira izina ku itegeko ry'umukuru w'ikampi icungerera umukuru w'igihugu, na cane ko ari bo bajejwe gucungerera umutekano w'uwo wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira nuko haheze indwi zibiri atanumwe mu baryango biwe arekuriwe kumuraba. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko ku munsi w'ejo umutambukanyi wa General Guillaume Bunyoni musaza we n'umwigeme we Darirene Bunyoni bishikiye ku ibohero rikuru rya Gitega kugira barabe uko wabamerewe, ariko ngo baciye banyirwa kumubona, ariko baraciye barungikira iketu uramutswa amabanga yo kurongora iryo bohero. Barasaba cane kuwabo yavuzwa eka binashoboka bagaca bahabwa uruhusha rwo kumuvuriza hanze y'ibohero, ariko uburongozi bwo buri mu gacerera. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko abaryango b'uwo wahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bahejeje kurungika makete atari makeyi basaba kuwabo yovuzwa, ariko nta nyishu. Na amakuru akomeye cyane abandanya kudushikira, bamenyesha amakuru bacu bariko baragira amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka ndabareke mwumviriza ya majwi twaronse mwibanga ntangere, nimwaheza kuyumviriza turaza kugaruka tubashitsa kwandi makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimuyumvirize.
ni bandi bahubatse kera ni bandi uyu munsi batoshobora kubaka etago batofarose n'ubwo buryo intumbero zose za CNDD-FDD nta na rimwe ziza intumbero zigomba kubaka igihugu no kugiteza imbere bazishyira mu marori y'ubwoko gusa nta kindi nico gituma dukeneye demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza inkurikizi z'intwaro mbi ya CNDD-FDD nazo zizokurwaho n'uko abarundi baronse abatware beza batakorera ubwoko bumva demokarasi bakayishikiriza abarundi nk'uko bayumva kandi bayifuza yamvuga yo Rwagasore none ngaruka ko demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza Rwagasore ntiyavuga demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza ari iciyumviro kikorotse kiva mu kirere yaba ari kuyishura Albert Moss yavuga ngo demokarasi yo mu Burundi siyo ngo demokarasi nziza ni yambonye umutwa n'akayibanda bagize rubanda nyamwinshi 59 Rwagasore mu kwishura Albert Moss yamubwira ati demokarasi abarundi batoye ajya amatora yo mu 61 muri Nyakanga 18 ati ni demokarasi abarundi nk'uko bayumva kandi bayifuza ibibazo by'abarundi n'amatongo ibibazo by'abarundi n'iterambere ibibazo by'abarundi n'amashuri ibibazo by'abarundi turashimiye ububirigi umuzigo bwari bwikoreye mugiye kuwudushira ku mutwe natwe turabemereye ko igihe bazoshima ivyo turiko turakora ko tuzonezera murakoze ngabukije ngaho murakoze Bonfi kumbura aho onye niho duca turangiriza ikiganiro nka kujyana na Guillaume yarabivuze ati kugira ngo dushikire uwo muntu ashobora gutwara igihugu atarazi ivy'amoko n'ivyo bigoye namwe uti demokarasi nk'uko abandi bayumva nk'uko bayifuza nk'uko Rwagasore yabivuze nifuza ko turangiza ikiganiro mu bicoko kugira ngo aho tuhagere ariko nagomba ngaruke gato y'Ikwateri Kaneza nawe atubwire inkurikizi yo babona mu gihe CNDD-FDD iriko ikora ibintu kurikira bikora no mu gihe yobandanya Thierry Kaneza ijambo ni kwanya Professor Garutse ko inkurikizi nyinshi ziraboneka byarabaye igihugu cyaraguye mu manga nibaza yuko atabindi tworenza ko inkurikizi turimo kuva ubundi bwikuye gushika uno munsi siro resulta y'izo ngwara zihagaze ku moko kandi mu bisanzwe zitateza kuba ingorane kuba umututsi cyangwa kuba umuhutu mbona ari ibintu nta nyungu abatutsi bafise biharije mu Burundi nta nyungu abahutu bafise biharije mu Burundi hari inyungu z'Uburundi Uburundi bwaribarutse bwibaruka abarundi ntibwibarutse abahutu bwibarutse abarundi gusa naco gituma tuza kwitwa abarundi kugira duharanire guheka wa muvyeyi wacu Burundi mu Kirundi bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana harageze yuko abarundi baheka Burundi sabahutu bazobuheka sabatuzi bazobuheka buzohekwa n'abarundi abitwa ko abarundi bazi ko abarundi bumva yuko ari abarundi kuko mu mitwe yacu gushika uno munsi harimo ubwo buhutu harimo ubwo bututsi reka turebe kwitwa ibyo batwise twitwe ico turi turabarundi niyo nzira yonyine ishoboka inkurikizi turimo z'ivyo vy'amoko gushika uno munsi murabona ingene zimeze ingene zingana abarundi baranganye abarundi barishwe abarundi barafunzwe abarundi baranyazwe abarundi baguye muri byinshi gushika uno munsi ubundi ntiburatwarwa n'abarundi butwarwa n'abahutu butwarwa n'abatutsi niburatwarwa n'abarundi nibutwarwa n'abarundi rero reka turabe Thierry turabe icokorwa kugira butwarwa n'abarundi kumbure nibyo ndiko ndavuga nkundira ce ngaruka iwawe subire kwa Guillaume ndagaruka iwawe turangiza kumbure utubwira icokorwa ariko nagomba gusubiza ijambo Guillaume mwebwe mwavuze muti ikigoye ni ukubona wa murundi aza atwayira abarundi adatwayira ubwoko kumbure tukagira aho hantu abatumire bagenzi bawe nabo nyene bariko baravuga mwebwe Guillaume ku bwanyu ubona hoko gwiki kugira ngo ukumbure igihugu cy'u Burundi kironka indongozi zitaho ineza y'abarundi bose umunyagihugu akiyumva kandi akumva ko ahimbawe no kuba umurundi kurusha kuba umuhutu canke umututsi nk'uko bagenzi bawe bariko barabivuga. Kuri icyo rero suri inyuma gato Thierry wenyine yigeze kuvuga ngo abahutu ngo abasenere uno munsi bariko ngo baratotezwa na CNDD. Uvuze abasenere yavuze abarongoye CNDD abanyagihugu bari muri CNDD. Urumva hari ikintu camaze kuba yuko tumenya ko ari umugambwe witwa senere canke umugambwe witwa naka w'ubwoko. Ico kintu rero niho twari dukeneye guhera kugira ngo turonke indongozi ziza gutwara igihugu. Ntihabe hariho imihari
imigambwe ikintu kihaba kivuga ngo kigiye gutwarira ngo kirimwo ubwoko ubundi nta muntu n'umwe avukana ubundi nta muntu n'umwe abutora ngo je shaka kuvuka mvuke mu ntari canke ngo mvuke ndi umuhutu canke ndi umututsi ni ikintu umuntu yisangamo hama akigishwa n'abantu rero ikintu cari gikwiye gukorwa kw'ico kintu camaze kuhaba tugasanga mu Burundi abadukurira baramaze kwigishwa ivyo natwe turi muri ivyo hariho benshi tubona ko bitabereye ikintu cari gikwiye nuko hasubira hakaba ibiganiro vyotuma atamugambwe w'ubwoko uhaba kuko imigambwe iharanira ubutegetsi nabwo buza inyuma y'ibiringo hari ikiringiki hakaba ikiringiki kugira ngo iyo imigambwe ije kugira amatora hame ishireho imbere umuntu aja kuyiserukira ugerageje kuraba nkuko Bonfils ariko arabivuga je naragiye ariko ndumviriza ariko aravuga umengo turiko turiga uravye bwa gasore umugambwe yarimwo iprona wari umugambwe uhuriyemwo ubwoko bwose harimwo abahutu bamushize imbere kandi bariko barakorana bamwizeye nk'umwe agiye kubarongora bataravye ubwoko bwiwe kubera abona ko abishoboye rero ikintu kizoshoboka bw'iyo migambwe ije nk'ubwoko bwose nuko hazoba hariho mu mategeko mu biganiro baba bagize hazoba hariho gukuranwa k'ubutegetsi muri Tanzania ugerageje kuraba no munsi ijya Chama cha Mapinduzi imaze imyaka irenga 50 itwara igihugu kandi ikaguma itwara ikurikiza ibyo basezeranye yuko abamizirima batwara iyi periode abantu bo muri Zanzibar batwara iyi periode kandi ibyo bigatuma abatanzania bose atawibonamwo ko ari wo muri Zanzibar cyangwa atawibonamwo ko ari umumizirima cyangwa umukatolika ahubwo bakibonamwo bose ko ari abatanzania kandi bakaba bazi ko ivyo bintu bazoja gutora umutanzania abishoboye baravye kahise kiwe baravye kuna ariko arakora batenze guca mu bintu by'intambara rero ubwire bishoboke mu Burundi ni habi ibiganiro bumvikane yuko habaho gukuranwa ku butegetsi kw'abatutsi n'abahutu ntibisigura ko ni ku burongozi hejuru sukuvuga ngo ni mu nzego zose aho muri ico gihe umuntu ashobora kuja muri FNL ari umututsi aziti mema kanamurondera ko yari umututsi bavuga ati n'umututsi w'ijuja n'ijambo abatutsi bashobora kwizera ejo twamushira n'imbere agatsinda kubera tugiye kuri manda y'abatutsi y'imyaka niho ivyo bintu birashobora gufata imyaka nka 50 canke 40 mu Barundi kugira abantu dutahure yuko ubutegetsi ivyo bitanagikenewe tugomba tugende umuntu ashobora gutora n'ivyo vyanahavuye uno munsi igituma ibiganiro bikenewe abagiye mu biganiro kirebye kuri Arusha bari bavuye muri intambara aho hatwaye ubwoko bumwe imyaka 40 abantu bose babona ko ico kibazo ico c'ubwoko muga nk'ibiganiro vy'ubu no munsi hari imyaka yatwaye abahutu abatutsi hariho n'imyaka ishika 200 izo bitwaye abahutu aho abantu babona yuko bwa bundi yanyishu batora bavuga tuti ngo reka tugire vya 40 na 60 tuzoba twikingiye babona ko ivyo bintu bitakibereye kuko kujya kwa Peter yiyongeje manda ya gatatu ntazohaba bavuga ngo yahora ari umuhutu ngo no musara umutuzi igihugu c'u Burundi cagiye gitwarwa kenshi n'imvange abantu nibo bivuga n'imigambo myinshi hari kenshi usanga ni imvange mugabo umuntu naho yo bari n'imvange yashikiriye ku butegetsi aravuga ati cyofasha kuguma ku butegetsi niki agacavuga ati reka shigikira aba kuko niyo mbona bashobora kushigikira meme nimba nubwo ise yo bari umuhutu akaba ari mu batutsi akabona ko abatutsi ari bacitse ingufu agace yishira ku bahutu ku batutsi kugira ngo abo bantu bagume cyangwa nimba ari umututsi ise ari umuhutu nyina ari umututsi Peter yarafise ubwoko butandukanye nuko abantu batabivuga mugo gacu usanga kugira yerekana abantu baguma bamushigikiye yerekane ko buriya bwoko ariko arabucinyitsa ariko muri ico gihe uzobuza iti jewe ndi mu mugambwe nta bwoko burimwo imigambo yose ikirahiganwa abahutu bazoja muri iprona abatutsi baje muri iprona abahutu bazoja muri sene abatutsi baje muri sene umwe wese azi yuko ivyo vy'amakota biriko biraba fite n'amakota ashobora kuba bayize bavuga ati twoyagira gutya mugabo ku burongozi bikagenda gutya niba atari ikintu umuntu wese iyi ni icyumviro cy'iwacu mugabo bidahereye kuri alternative y'uburongozi hazokwama hariho misi yose kuko igitwara igihugu burya ni perezida abantu baraba cyane hazokwama hariho misi yose cyo kintu cyo kuraba ati ni bande bava abantu baraje nuko ndabibona sinzi abandi nabo uko bavyumva murakoze eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya 2024 Nyakanga umwaka wa 2023 ndabakengurukire cyane mwe mwese mwaje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasa
ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo murabahanti ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.